rero amashirahamwe yitwa muri mato mato ndabasavye musohoke muhure n'abantu bazoyakuza ntibikunda ko azokura mudasohoka. Ishirahamwe Invest rihamagarira abafise imigambi guhurumbira amahuriro abahuza n'abagwizatunga nkuko vyashikirijwe na Hatungimana Ezechiel arongoye iryo shirahamwe kuri uyu wa kane igenekerezo rya 4 Kigarama umwaka wa 2025 ngo nakaryo ko guhura n'ababunganira mu migambi yabo. Uwo munsi rero ukaba wari umunsi wa mbere w'ihuriro mpuzamakungu ry'abanyamigambi n'abagwizatunga giswe Come and Meet Your Business Partner ryateguwe n'iryo shirahamwe Invest. Rero uyu mwaka ni incuro ya 5 turitegura rino huriro kubera turizera yuko abantu bagiye hamwe byose biza gushoboka. Rero duhimiriza abantu bafite imigambi itandukanye kuyizana kugira ngo bahure n'abayunganira. Hama abafise uburyo nabo nyene bamana ikibazo gikeneye inyishu, kazi kivuga ngo mbega amafaranga mfise no yashira he kuri yunguke. Rero ni kirumara ko bano bantu babiri bahura. Rero bahuye bakora byinshi, bakora ibintu mwatoshobora wenyene, bakora ibintu Ishirahamwe bimwe toshobora. Rero igituma tubikoze imyaka 5 ni kubera yuko umusaruro ari mwiza, umwimbo ni mwiza, uratera intege, niyo mpamvu tubikoze ku ncuro ya 5. Hama buri mwaka wose hari abatumire baza bava mu bice bitandukanye, abaserukira leta mu bikorwa n'abiriya, hariho abava amashirahamwe ya privé, ama ONG, abadahana inyungu canke ivyicaro niki, bakaje hamwe tukiyumvira, hama tugategura ivyigwa. Kubera amahuriro nk'aya abantu bahura gusa n'undi yo yagira mugabe kiyaza namwe buryohe nabo bantu baza kuduhugura batwigisha. Bamwe muri abo bafata ingendo za kure, o dufise ubavuye mu Bwongereza, umuhinga cyane muri marketing, ari mu bagize umutwe wa Pepsi na Vodafone, ari ngaha twigisha ingene tumenyekanisha ibidandaza byacu. Rero ni kirumara yuko amahugurwa nk'aya dushiramwo izo nzobere muri ivyo bikorwa. Iruhande yaho turagira ibindi bikorwa aho abantu baza tukabaza ibibazo, aba panelists bakishura ku bibazo, hama kandi turagira réseautage, kunywa no guhura bihera ku ikawa, kwinda tugende. Intumbero ni yuko umuntu wese yaje ngaha yunguka abantu baka nka 5 bashasha bazofashanya ibikorwa muri kazoza baherenga. Rero umwimbo ni mwiza, dufite abantu bamaze kuza imyaka 5 yose, dufite abantu bamaze kuza 4 ca 3, dufite abantu baje rimwe ko rabibwiwe n'abandi bantu. Rero turakomeza, dufite indotso nyinshi cyane kubona abantu bose bavuye ahantu bariko barakora imigambi hamwe ifashe igihugu. Nkuko mubizi turafite ingwane mu gihugu zoterega umuti na beneco. Rero beneco umwe ntabishobora, tugeza kuja hamwe ngo dukore hamwe twese. Mu by'ukuri rihuriro si y'abantu bagwizatunga baruhariwe, kubera abantu bagwizatunga nabo nyine barifuza bashira itunga ryabo rigwire. Rero abantu bafise uburyo bwiza nawe ko arakora kiri mashanga mato mato ko barasa amahirwe gukura. Rero ndahimirije ugwaruka na jewe ndacari mu n'ubwo reko ndasaza muganda cari muri ugwaruka, amashanga afise arongoye n'abagore, abakiri bato bazana imigambi yabo n'ivyumviro basohoke. Ubwiriza kuza hano hantu bine bikorwa nk'ibi hanze, iyo nabigiyemwo ndi hamara atari make kugira ngo nje muri ico kintu nunguke ndangwa mushasha. Rero amashirahamwe yitwa muri mato mato ndabasavye musohoke muhure n'abantu bazoyakuza ntibikunda ko azokura mudasohoka. Mubwiza kuza musohoke muhure n'abashigikira n'abafise amafaranga n'abandi mushaka gukora ibindi bintu, kubera uwo musanga ibikorwa ashaka kuba umuntu afise amafaranga canka guha ubuhinga n'ubumenyi, kubera ama business ni menshi cyo bita chaîne de valeur byose irimwo. Wowe uri hehe utubwiye atuje mu bintu vy'imodoka vy'umuyaga nkuba, woca wumva aho uzoja, ubugize ati ndi mu vyo mu burimi n'ubworozi, mbega wocuja hehe? Ni kuvuga amashanga mato mato ahantu arafise ikibanza gikomeye gose. Rero ntimwitinye kandi ni mu mwaka eje n'umunsi wa 2 umwaka uza katsi yosubira itariki 3 kandi 4 z'umwaka z'ukwezi kwa 12 no mu gushika imyaka 10 yose programme irapanze. Usivye uyu mwaka ntase mu wundi mwaka mugabo sohoka abaza nga bafise intahe bahungukiye abaguzi, bahungukiye abafasha bikorwa. Uno munsi ama business yabo ariko atera imbere, kandi ateye imbere atanga ubuzi, ateye imbere ari hikori. Uvuga kino gikorwa kiraterera cyane gose mu iterambere ry'igihugu. Hatungimana Ezechiel abandanya atubwira akabijya bafise kuri iyo ncuro ya 5. Hama kandi kabijya nuko dufite umushitsi yitwa George Ipen aje ari ryambere mu Burundi. Uyu wumve ko afise uburambi bw'imyaka 30 muri marketing. Uvuze Pepsi ukavuga Vodafone, uvuze umutwe wiwe iyo myaka yose. Rero kumuzana ngaha muri nk'ijyambere aje ngaha ni kuri jewe niyo ni specialité.
turafise ejo kandi ubundi mwigisha mushasha nawe ngene ry'ambere rero ni kirumara ko bano bantu baza basanga twiteguye kubera ibi bintu hanze birabaho mbega nitwatanga kuja hanze tutojana bande rero ibi birategurwa rero umwaka speciality ni yahe ni yuko dufite umushitsi ari ry'ambere mu Burundi tukatugira kandi undi yari yatwigishije mu mwaka wa mbere no musagarutse hamara akabijya kandi ni wa muntu aje ubwa mbere kora ko yabibwiwe n'undi muntu akona akabijya kuri twebwe mw'ishirahamwe nimuyijane rikora ibijanye no kwegereza umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba ku barundi baba mu bice bitarimo umuyaga nkuba wa regidezo mbere bakanafasha kwegereza abantu insyo zikoresha umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba bamenyesha ko bahungukiye vyinshi dusabe risharati twaharonkeye abazodushorera Ishirahamwe n'ishirahamwe gihaye intumbero yo gushikiriza amatara ava ku mishwara y'izuba abene gihugu baba ahantu hatara amatara bari kure y'ishirahamwe regidezo kiretse amatara dusanzwe dukiriza abene gihugu ubu naho dushatse kugara umuzingi twabadaniye urusyo rwa kijambere urusyo rusya ibinyerete byose ibigori isoya n'ubuyi bw'abana n'urusyo rwiza cyane rukoresha umuyaga nkuba uva ku mishwara y'izuba rukoresha amawate majamane yonyene kandi rugasya ibiro 50 ku isaha bisigura yuko mu isaha imwe yonyene abana babaje kuronka ibyo bafungura abanyeshuri babaje kuronka ibyo bafungura saa sita ico niteze ko ngiye kunguka nuko na ronse abapartenaire batandukanye bashimye runo rusyo abakora mu byo kugaburira abana abafise amaroferina ariko kandi n'abandi bashaka guteza imbere abene gihugu kugira ngo baronke ico bashobora gukoresha mu gusya ibigori ariko kandi no mu guca amahera runo rusyo rwo babwira ni urusyo ruri certifié urusyo rwa kijambere rukoreshwa n'umushwara y'izuba ni urusyo ruhambaye cyane kuko ntirukoresha igitoro nkuko tusanzwe twibona ahantu hatari amatara insho nyinshi zikoresha ibitoro nabyo bikaba bizimye cyane ariko kandi bikaba bifise ubumara bubi ku magara y'abantu ariko kandi no kubidukikije ubunenge naco gituma uriguze tumuha garanti y'imyaka 2 ariko kandi tukamukurikirana mu mwaka umwe abaje kugarura amahera yatanze mu nyigisho yatanze umuhinga George Ipen yarahagaze cyane ku bijanye no kwishingira imigambi y'iterambere no kurondera abo gushigikira mu migambi kubwiwe ngo umunyamugambi ategerezwa kumenya kuvuga agaciro k'ivyo yaciyemwo atibagiye ivyo yakoze kugira habe impinduka nziza kubwiwe rero ngo ukuvugisha ukuri ku ngorane canke ivyiza umuntu aba yahuye navyo ngo biratuma abantu bamwizera ivyo rero kandi ngo bica bituma kazoza keza kabonekera mu vyo yaciyemwo nayo ikigwa cya kabiri kikaba cyari cyo gufashanya ku bikorwa mugabo bikaba bifatiye ku mategeko ikigwa cya gatatu kikaba cyari naco gifatiye kwikoreshwa ry'ubuhinga bufatiye ku bwenge bw'ubukorano arivyo bita intelligence artificielle abari aho rero bakabashikiriza ko ubwo buhinga akenshi bukoreshwa mu ntumbero yo kugwiza umwimbu